Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Ku magenekerezo ya 29, 30 na 31 Kigarama umwaka w'2025 haratunganijwe i Bujumbura amasengesho yo gushimira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi n'abarundi mu mwaka wa 2025 twaraye dusozereye no kuyiragiza kugira ngo ishishikare kugirira neza igihugu muri uyu mwaka wa 2026 dutanguye. Amasengesho yabereye ku kibuga ca ETS Kamenge i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Kaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka ku vyaranze ayo masengesho yaragizwe n'ubutumwa bwiza n'insiguro zifatiye ku ijambo ry'Imana, ugutazira Imana hamwe rero n'ibiringo by'inyigisho ku ndongozi no kugwaruka vyaranze ayo masengesho yamaze imisi 3. Tukaba rero tubaye ikaze. Ku musi wa mbere igenekerezo rya 29 Kigarama umwaka wa 2025 niho rero hugurwa icese ayo masengesho y'imisi 3, akaba yatangujwe n'inkuka ya misa yabereye muri Katedrale Regina Mundi. Iyo nkuka ya misa ikaba yari yitabwe rero na Sebarundi n'umuryango wiwe, abarongoye inzego nkuru z'igihugu batandukanye, indongozi zitandukanye, abakristo basengera mu mashengero atandukanye n'abandi. Umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa yarongoye iyo nkuka ya misa, akaba yibukije ko ukwemeranya ko ari ukwigenza nk'uko Yezu Kristo yigenjeje aha ku isi mu kurangura amabwirizwa y'Imana, acatumirira abaraho kugendera urukundo bafatiye akarorero ku mwana w'Imana we yakunze abantu bose. Akaba rero yahamagariye abarundi bose na cane cane indongozi kwama birimbura imisi yose na hose. Hajya mu rugi wacu dukengurukiki, hajya mu mubani wacu dukengurukiki, hajya mu kazi turimo dukengurukiki. Tuvuye kuri urwo rugero rw'ikibano ca misi yose, turabe n'ingene twagendeye mu rukundo no mu muco, mu kazi no mu mabanga dushinzwe, mu mashirahamwe no mu gihugu cose. Ushoboye gutunganiriza abanyarucari na bamwe mwita ibihangange ukabatunganiriza co kimwe, uri mu nzira y'ubweranda kandi nukengurukira Imana uko wararonse umuco ugutuma umuntu wese umenya ko ari uwubahwa mu maso y'Imana. Kuri uyu munsi rero mutanguye igihe cyo gukenguruka, nsavye Imana ko yobandanya ibampera umuco wa Noyeli kugira ngo muze mukenguruke mukuri ibikwiye gukengurukwa, mwongere mwinegure no kuri aho hose bikenewe. Gutyo niho muzoronka umugisha w'Imana mwebwe ubwanyu, maze n'igihugu cacu kikabandanya gihezagirwa. Mu mwanya w'igisabisho rusangi, umutambukanyi wa Sebarundi Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yarasabiye imiryango n'indongozi z'igihugu zose kuva hasi gushika hejuru kugira ngo zishobore kurongora neza igihugu, kugira ngo gishobore gushika ku iterambere. Turaguhereje Uburundi bwacu, wabutatse ibyiza byinshi, urabidusangiza twese. Turagushimiye nawe wasize amavuta kubakirongore kuva hasi
gushika hejuru. Turagushimiye kandi no kuri Sebarundi, kunda umutuzigamire, umuha ubwenge n'ubukerebutsi, washize muri we ubikuze nka kumwe k'umwami Dawidi, maze igihugu cawe akiyoborana ubwenge n'ubwitonzi nka kumwe k'umusavyi wawe Salomo, twihetse ku muvyeyi Bikira Mariya no kuri Yezu Kristo umukiza wacu. Mwami mwiza, tuhetse ku muryango mweranda w'i Nazareti, turaguhereje ingo zose zugarijwe n'ingorane zitandukanye, zaba ubukene, injyane, ibitero vya sekibi n'ibindi. Nuzihe amahoro yawe, maze urukundo n'umwizero bisage mu mitima yabo, turabigusavye Mukama. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye nawe muri ico gisabisho rusangi akaba yarahereje Imana igihugu c'u Burundi n'abarundi, ayishimira ku vyiza yakoreye abarundi mu mwaka twaraye dusozereye, anayisaba n'imbabazi kuri aho hose hibonekeje utunenge, naho hose abarundi boba barihebuye bakidodomba bakibagira ko bari kumwe n'Imana. Mana nzima Mukama wacu mushobora vyose, ndarengukanye imbere y'inyonga zawe iki gihugu washinze kuyobora. Ubwa mbere tubanje gusaba ikigongwe kuko twiyumvira nabi, tukavuga nabi, tugakora bitagushimisha, mbere rimwe na rimwe tukihebura, tukibagira ko turi kumwe nawe. None Mukama, nutugirire ikigongwe, uduhezagire, ntudukureko ijisho ryawe. Turasabiye indongozi z'iki gihugu ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo babe koko abungere batikunda. Ubahindure, ubagire abarongozi b'intwari bakubaha kandi bakunda ukuri nabo barongoye. Tugire intungane zitunganiriza bene gihugu, atangurire turinze gusaba. Mana nzima muvyeyi wa twese, turashize imbere yawe iki gihugu kugira ugihe amahoro yawe. Turagusavye ugishireko ikimenyetso ca kirazira kumwe wabigirira Israel. Turagusavye uhindura abasa abakunzi, uhindure imivumo yabo imihezagiro. Turagusavye amahoro muri aka karere turimwo, ugarukana umwumvikano hagati y'indongozi z'ibihugu vyacu, zibashe zikora mu ishaka ryawe. Turabigusavye Mukama. Muri iyo nkuka ya misa kakaba kabaye n'akaryo keza ku muryango wa Sebarundi ko gushikanira Imana ishikanwa gishimwe rigizwe ahanini n'ibifungurwa bitandukanye vyavuye mu mwimbu baronse. Inyuma y'iyo nkuka ya misa, ayo masengesho akaba yaciye abandaniriza ku kibuga ca ETS Kamenge. Ibirori bikaba vyatangujwe n'urugendo rwari rurongowe na Sebarundi n'umutambukanyi wiwe, baherekejwe n'izindi ndongozi z'igihugu zitandukanye. Eka mbere n'abenegihugu bari baje bava mu makomine atandukanye agize intara ya Bujumbura, baririmba mu ndirimbo zihagize Imana. Tambuka mubanguke, murabona imbere umukuru w'igihugu. Wewe ni Ebeneza, Ubwo rugendo rurangiye,
umutambukanyi wa Sebarundi Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yaciye aragiza Imana ico kiringo c'imisi 3 bari bagiye kumara bari imbere yayo. Yarashimiye Imana ku vyiza yakoreye abarundi, ayisaba imbabazi kuri hose abarundi batayigamburukiye muri uno mwaka, aca anayishimira kuba yaranyegururiye abarundi ubutare bwari bwihishije ikanaronsa inguvu ugwaruka bwo kubwimba, aca ayisaba kuronsa igihugu ubushobozi bwo kubuhingura n'ibindi. Akaba kandi yaranasabiye abarundi n'indongozi z'igihugu. Turakweretse uburundi bwacu tabugushize mu maboko yawe na cyane cyane Sebarundi. Turamusabiye amagara meza, turasabiye inkomezi abo bose bamushigikiye mu bikorwa. Manugira neza, turasabiye aba bose bagiye kumara imisi bari ngaha, ibyo bazokwigisha byose bizobengera akamaro kuri muntu wese, ku miryango no mu gihugu cyose. Ijambo ry'urufatiro ry'ayo masengesho rikaba riri mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice c'8 kuva ku murongo w'indwi gushika ku w'10. Kuko uhoraho Imana yanyu abajanye mu gihugu ciza, ni igihugu kirimwo imigezi, amariba n'amasoko vyatobotse mu myonga no ku misozi. Ni igihugu kibamwo ingano, sayiri, imizabibu, imisukoni n'imikomamanga. Ni igihugu kibamwo imyelayo n'ubuki. Ni igihugu muzokenukiramwo ivyo kurya, ntimugire ico mugikeneramwo. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare n'imisozi mwoshobora kwimbamwo imiringa. Muzokwama mu gahimbo mushimire uhoraho Imana yanyu, igihugu ciza yabahaye. Imana nihabwe icubahiro. Mu nyigisho zifatiye ku ijambo ry'Imana, umuvugabutumwa Isidore Mbayahaga yigishije akaba yamenyesheje ko amasezerano y'Imana naho yoteba ateba gashika. Ati Imana ishaka ko abantu bose bokundana, bagakora, bakagira ubumwe, bakongera bakubaka uburongozi bwiza n'ibindi. Yasavye abaraho kwama bumvira indongozi, acamenyesha ko Imana ifitiye abarundi imigambi y'amahoro atari ivyago, aca basaba gushigikiza indongozi ibikorwa vy'iterambere. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nawe akaba yabanje kwipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha abarundi bose. Yaribukije ko Uburundi ari igihugu ciza kirimwo ubutunzi bwinshi nk'ubutare, abasaba kumenya ko bari mu isezerano ry'Imana, ko rero atanumwe atonezererwa igihugu ciza Imana yahaye abarundi. Yabasabye kugira ubumwe, kugira urukundo no kwirinda kwidodomba. Abo batubuza amahoro n'ubumwe bazokwamaho. Ntitwishinge twidodomba ngo hariho ngo abandanya baducanishamwo. No kugira ngo ntitwijajare, tumenye guhangana n'iyo mitego badutamwo. Aha nk'akakanya niko turabira ko mu ijambo ry'Imana abaciye mu bihe nk'ibi n'abarundi bashobora gucamwo. Ivyo byose nivyo vyotubera inyigisho
tugasaba ikigongwe Imana kugira ngo mutima mweranda asubire atwungire ubumwe nk'abavukana koko. Nico gituma twakoranye uno munsi imbere y'inyonga z'Imana, hakaba ari n'akanya keza ko gusaba ikigongwe kugira ngo Imana iturabe ryiza, hanyuma tuzedushike mu gihugu giteye imbere turamahoro. Uyo musi wa mbere w'ico gikorane ukaba waranzwe kandi n'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana zirongowe na Sebarundi. Mu gitondo cyo ku munsi ugira kabiri w'ayo masengesho, ugwaruka n'indongozi barahawe inyigisho. Kugwaruka izo nyigisho zikaba zaremeshejwe ku mwanya wa mbere n'umukozi w'Imana Dieudonné Nahimana, nayo ku mwanya wa kabiri zikaba zaremeshejwe n'umutambukanyi wa Sebarundi Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye, aho yabasiguriye ugwaruka icari cyo, aho yamenyesheje ko ugwaruka ari umuntu wese afise inguvu zo gukora, aca abasaba kumenya ivyiza Imana yahaye igihugu, gutyo babikamishe kugira ngo igihugu gitere imbere. Ugwaruka kandi akaba yaruhamagariye kwirinda ibiyayuramutwe kuko ngo birubuza kwiteza imbere. Akaba kandi yabasavye kwirinda ibibasamaza, ariko nyabona ngo bakiyumvira ingene boteza imbere igihugu biciye mu itunga kama Imana yagihaye. Twishushanye n'ivyiki gihe bitugusha iki gihugu c'isezerano. Twigumire kw'isezerano Imana yaduhaye yo kuronka igihugu ciza, isezerano ryo kwimbira ubutare, isezerano ryo kwiga ingene twobuhingura. Ugwaruka ubifise inguvu n'umwete, kandi ugwaruka utumbera yambona kazoza igihugu cifashe giteye imbere. Tugume twiyumvira ingene twobuhingura kugira ngo amahanga yose aduhurumbire aje gushorera ibyavuye mu butare ku Burundi. Nayo mu nyigisho zahawe indongozi kuri uyo musi nyene, umukozi w'Imana Onesphore Manirakiza akaba yasiguye ko indongozi nziza zitwararika ineza yabo zirongoye. Ati indongozi zifise uruhara rudasanzwe kugira ngo igihugu kironka amahoro. Aca agereranya indongozi n'abakozi b'Imana kuko ngo bajejwe gushikana abo barongoye mu gihugu c'amata n'ubuki. Ati umurongozi mwiza rero arangwa n'ingeso nziza, akagaragaza ubumenyi mu vyo ajejwe, akarangwa n'ubukerebutsi, agategerezwa kandi kumenya intumbero yatumye ashingwa ayo mabanga. Uyo mukozi w'Imana akamenyesha ko umurongozi mwiza ategerezwa kuzana impinduka mu bo arongoye, akitwararika no kuzosiga iragi ryiza. Umurongozi afise umutima w'umwungere yitwararika gukorera abajejwe, nakora akazi akorera abantu, aharura anezererwa uko abantu bamerewe neza, aragwanira abajejwe akabarinda kugwa mu manga. Nayo mu mwanya wa kabiri w'izo nyigisho, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yibukije izo ndongozi ko abarundi bari baraguye mu mitego y'abakoroni, aho ngo batashobora kubona ubutunzi bw'igihugu cabo bwahishijwe, ubutunzi bugizwe n'ubutare. Sebarundi atico rero ni kimenyetso ko abarundi bariko barerekeza mu gihugu c'amata n'ubuki.
akaba rero yatumiririye izo ndongozi kwama bishimikiza ijambo ry'Imana ari naryo rizobafasha kurongora neza abo bajejwe. Sebarundi akaba yatangaje ko umwaka wa 2025 wabaye umwaka udasanzwe ku Barundi aho baranzwe n'ubumwe mu bisata bitandukanye by'igihugu. Uwo mwaka je nasavye ubumwe Abarundi nabo basaba ndabasavye tugira ikimenyetso cy'ubumwe muri iki gihugu cyacu, niho n'amahanga azodutiya azovuga ati b'Abarundi babaye umwe ubu nta ukibagonda, hanyuma duce tugira amahoro tugira impore dushobore kwikorera ibyacu. Ni murabe umwumvikano waranze amatora aha abantu natwe ari twebwe twaratangaye. Kera twumvise ikiganiro n'abesha makuru twumva ingwano, none ubu sinagira iki kiganiro ahubwo kihava kivamwe inama ntitari kikiri ikiganiro n'abesha makuru, yabaye inama tuvana tumeze neza. Nagendeye intara zose amakomine yose naratangaye ibintu nabonye. Tugende ndabereke ko Burundi bwatanguye urugendo amahano yatuvuye ko intara zose amakomine yose narabonye ubumwe ntari bwigere mbona muri ubu. Mu nama baje gushikirizwa musitanteri bose bamwe bize n'abatize n'ayabo mukuru w'umugambwe kera ntiyitaba musitanteri bashikiriza musitanteri wo mwikomene we wasanga yaje ikintu cyiza cyane. Abakozi b'Imana, abapasitori, abapatiri, ababikira, abashehe, ahajadi bose nkababona bicaye hamwe. Ico ni ikimenyetso kinini cyane cyerekana ko turiko turagenda. Uwo ni umwizero ukomeye cyane. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasavye izo ndongozi kwama bafata nka nkama bakanashira mu ngiro bene izo nyigisho zose bama baronswa uko bukeye uko bwije. Ku muhingamo nawo wo kuri uyo musi nyene ayo masengesho y'igihugu y'amashimwe ku Mana akaba yaranzwe n'indirimbo zo gushima no gutazira Imana ku bihambaye n'ibikomeye yakoreye Abarundi mu mwaka uheze no kuyiragiza muri uyu mwaka mushasha wa 2026. Shemera ubwiza wadukoreye Mana y'igitangaza Mana y'ubwiza bwose uzokwa muri Mana ubuzima bwacu bwose nayende Mana iriho niwe Mana abarira ati butsa abantu banje ubabwire ibyo n'abageze bari byo bitondera kugira batoshire Mu nyigisho z'ubutumwa bwiza zo kuri uyo muhingamo Patiri Dieudonné Niyibizi akaba yavuze ko ivyo umukama yakoreye Abarundi aragatangaza naho muri kahise batigenjeje neza. Akaba yaciye amenyesha ko Uburundi ari igihugu catoranijwe n'Imana kandi ko ibufitiye imigambi. Ati kubona turangije umwaka turi mu mugambi w'imbona kazoza biri mu nteguro y'Imana
acasaba abarundi gukorera neza igihugu cabo kugira ngo haboneke koko impinduka. Yarakebuye indongozi zimwe zimwe zitarangura neza ivyo zategerezwa gukora, akazisaba guhinduka ku mpande zose kugira ngo zisukurire abene gihugu. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nawe amaze gufata ijambo akaba yamenyesheje ko umwaka twaraye dusozereye werekanye ubumwe budasanzwe ku barundi berekeza mu nzira y'iterambere. Yarashimiye uyo mukozi w'Imana yigishije aho yahamagariye indongozi kwerekana ingene Uburundi buzoshika ku mbona kazoza, acaboneraho gusaba abashikiranganji bose umwe wese aho akorera kugira agatabo kerekana neza ingene azoshika kuri iyo mbona kazoza y'igihugu mu gisata jejwe. Ndashimiye umukozi w'Imana, intumwa y'Imana, ibi bintu batubwira muze murabifata nka nkama, kuko n'abayizaya niko basemerera, ba Eliya niko basemerera, natwebwe tuze turumviriza ivyo batubwira. Hariho akantu ankebuye kandi ncenda kavugira ngaha, nsabe abashikiranganji bose yuko ukwezi kwa mbere kohera umwe wese afise agatabo kimbona kazoza y'ubushikiranganji, ati mbega mu 2040 igisata caje kizoba kigeze hehe. Umwe wese avuge igitabo candike nawe cimbona kazoza y'ubushikiranganji, ati mu 2040 nshaka yuko igisata caje abene gihugu bazoba kibaramiye gutya, agatabo gasomeka tukakabona kugira ngo neja atari wahari uwundi abandaniririzeko. Hariho ivyo baduhanuye bati kirazira gutunganya imigambi ku kiringo, tunganiriza abarundi babone igihugu kiriko kiraja. Hamwe umushikiranganje tumubajije tuti wewe uri kujana abarundi hehe muri iki gisata cawe? Mu gitondo co ku musi wa gatatu igenekerezo rya 31 Kigarama, umusi wo gusozera ayo masengesho y'igihugu y'amashimwe, inyigisho ku ndongozi zikaba ku mwanya wa mbere zaremeshejwe n'umukozi w'Imana Apollinaire Habonimana. Mu gihe indongozi arizo zishiraho intumbero y'ingene igihugu gitera imbere, uyo mukozi w'Imana akaba yazisavye kumvira Imana kugira ngo zishobore gushikana abo zirongoye kwisezerano Imana yasezeraniye igihugu. Kugira ngo ivyo bishobore gushikwako ngo zitegerezwa kwirinda inyosha mbi kugira ngo ntizitakaze ubwizigirwa Imana yazishizeko, kuko ngo ivyo bifise ingaruka mbi ku gihugu. Mu gushimangira ico ciyumviro, Apotre Apollinaire Habonimana akaba yerebukije indongozi ko ubwenge bwo gukora iciza butangwa n'Imana, aca basaba kwisunga ububasha n'ubwenge butangwa n'Imana kugira ngo zitunganirize neza abo zijejwe. Yasozereye abasaba gukorana ntaryo mu guharanira inyungu rusangi.
nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye yigishije ku mwanya wa kabiri, akaba yabanje kwipfuriza indongozi zose z'u Burundi umwaka mushasha wa 2026. Akaba rero yabipfurije kuba umugisha w'igihugu c'isezerano no kumenya gufata ingingo zibereye zo kubungabunga ivyiza Imana yahaye Burundi. Mu gihe rero igihugu gisasagayemwo amahoro ku mpande zose, umutambukanyi wa Sebarundi akaba yahamagariye indongozi gukora bivuye inyuma kugira ngo bagwize umwimbu. Ubu twamaze kwinjira mu bihe by'amahoro byorohereza umwe wese gukora. Ubu turi mu gihe uwukoze wese ashobora gutera imbere hatitaweho iyaturuka, umugambwe, igitsina canke ndetse n'idini arimwo. Ubu ni igihe kimwe twita egalite de chance. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yasozereye izo nyigisho ku ndongozi azisaba kutibagira iyo igihugu cavuye, aho kigeze n'iyo zibwirizwa kukiganisha. Ku ruhande rw'ugwaruka naho inyigisho kugwaruka zikaba zatanzwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Muri izo nyigisho akaba rero yaribukije ugwaruka intumbero yazo, aho yavuze ko ari ukugira ngo gwige rubone iyo ruja, gutyo rubone gushika kwihangiro ry'iterambere igihugu cihaye. Sebarundi akaba rero yarashimikiye ku ruhara rw'ugwaruka kugira ngo igihugu gitere imbere. Akaba rero yavuze ko bisaba gukora batiziganya, kuko ngo Imana yabahaye ubwenge kugira ngo babukoreshe kandi ngo babandanyirema. Abarundi mubanze mumenye ubwo bwenge bwawe Imana yabuguhaye kubera iki? Yabuguhaye kugira ngo ushishikare wunganira irema ryamaho, nkuko mwene Siraki abivuga. Ubandanyirema. Ubu butare yabugushiriyeho aca guha umutwe kugira ngo uhingure y'amatelefone uyahingurire ngaha ushore telefone. Yaguhaye butare bw'icuma kugira ngo ukore amabati uyahingure ngaha uyashore. Ukora imiduga, amabateri, dufise lithium, dufise titane, dufise nikele, dufise cuivre, dufise cobalt. Mbega niki kitu tutagira? Mbwira ukenye kubera iki? Kubera wase kumenya ko Imana yaguhaye ubwenge bwo guhingura ibi. Naragiye Rusi ndaryoherwa cyane mbonye abamaze kwigaho. Narabonye nanje ndumva ndaryohewe. Ndavuga nti izi santere niko kitokubaka ikomine yose ikagira nka Rusi, kugira umwana wese azakure akurana ubuhinga duhingura ibi bintu byacu. Muga twiga ngo tuzoja gusaba akazi. None kugira uronke akazi ko amahera bahari, amahera avahe kwava mu gikorwa. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yababwiye ko aravye ukugene Imana yakunze abanyisirayeli, ariko Imana yakunze abarundi mu kubaha Uburundi igihugu ciza gitemba amata n'ubuki, igihugu gifise itunga kama rihebuje. Akaba yaciye ahamagarira ugwaruka na cane cane urusanzwe rwarizewe mu kugirwa indongozi gutunganya neza ivyo babashinze, ku buryo ibintu vyose bishigwa ku rutonde, bagakura amaboko mu mpuzu bagakora batiziganya kugira ngo basanure iterambere ry'igihugu, gutyo bakaba babaye uruvyaro rushasha, kuko ngo bazoba bazanye impinduka mu gihugu ibizotuma igihugu gishika kwihangiro cihaye ry'u Burundi bwifashe kandi buteye imbere. Sebarundi atariko ivyo vyose bizoshikwa ko ari uko bagumije amajambo y'Imana bagakurikiza n'amabwirizwa yayo. Ibirori byo gusozera ayo masengesho y'igihugu y'amashimwe ku Mana ku vyiza yakoreye abarundi mu mwaka uheze no kuyiragiza uyu mwaka mushasha, navyo nyene bikaba vyaranzwe n'indirimbo zo gutazira Imana z'amakohare atandukanye. Mu nyigisho zatanzwe kuri uyo musi, umukozi w'Imana Baltazar Ntigahera batazira Jamurajya
zikaba zashimikiye ku gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice c'8 hamwe n'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 5 aho yasabye abarundi kwibuka aho Imana yabakuye bagume ku Mana yabo nayo ngo izobone kubahezagira muri uyu mwaka mushasha. Ati nk'uko Imana yazigamye Mose imufise ku mugambi ni nako yazigamye abarundi kuko ibafise ku mugambi mwiza. Akaba yaciye yibutsa ko gushikira ivyiza bisaba gukora kuko ngo n'Imana n'umwana wayo baguma ku kivi. Yesu ari ku kazi nimuvuga ati amina. Mwijambo buramatari w'intara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye yashikirije akaba ku izina ry'abanyabujumbura bose yarashimiye Sebarundi amushikiriza akaganuke kagizwe n'inka 11 intama 11 igitigiri c'amakomine 11 agize intara ya Bujumbura hamwe n'ivyimbugwa bitandukanye vyimbuka muri yo ntara. Sebarundi akaba mwijambo ryo gusozera ayo masengesho y'imisi 3 yarashimiye abanyabujumbura aca mbere anipfuriza n'abarundi bose umwaka mwiza. Umwaka mwiza kuri mwese. Bonane. Yishimikije ivyanditswe mu gitabo c'itanguriro igice c'9 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 6. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye ashikiriza abarundi ivyo yahishuriwe n'Imana. Akaba rero yavuze ko igituma Uburundi butunze ariko butigeze butera imbere ari uko indongozi zavuye ku Mana yabo barasesa amaraso y'inzirakarengane kuva ku ntwaro ya cami. Ati rero gusesa amaraso, gusenga ibigirwamana, gukoresha ibintazi hamwe rero n'umunoho w'indongozi no gucinyiza abenegihugu, ivyo ngo nivyo vyatumye igihugu kija mu kaga. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba rero yasavye abarundi n'indongozi guhinduka. Indongozi zose abize barondera hejuru bashikayo bagumana umwina baguma barabiyo hejuru barahakura bitunga Imana yaduhaye kugira igihugu gitera imbere. Ngiyi imvo ya mbere yatumye Uburundi bugira itunga muga abarundi ntibigira bayimenya kubera gusesa amaraso. Imana iriko yishuza amaraso y'abana b'abarundi bishwe kubera umugambi mubi w'indongozi. Iryo nihishurwa nabwiye mu bintu vyatumye Uburundi budatera imbere. Kwaba muri ko muraba hejuru washika hejuru kahabura ukagumana umwina ukumva uzogumuraba hejuru ukagakuraba itunga isi Imana yashize gaha kwisi kandi yashatse kuri duha ngo turihingure turikure mu bizodutunga vyose. None rero irihishurwa ryaje kugira ngo no munsi abarundi mube bashasha tuve ngaho indongozi zibaye shasha ivyahora bidukwegera umuvumo vyose tuve ngaha tuvyihanye. Uburundi bwarashesha amaraso, indongozi zarashesha amaraso, indongozi zaracinyije, indongozi zarigaruriye ivy'abene gihugu zibigira gwabo. Ngaho ahavuye iyo myidodombo y'ubukene ngo turakenye kandi Imana yaduhaye ubutunzi bwinshi. Harageze rero ko duhinduka. Ubwo n'ubutumwa ndabashikirije ndongozi barundi mwese. Harageze ko tuba bashasha dufata urugendo rushasha turaba itunga Imana yaturemeye twongera dusuzuma ubwenge bwacu kugira dushobore guhingura ibi vyose Imana yaduhaye biramira abarundi bose. Muga ivyo ntibishoboka tutabanje kwikura ko kabi, tutabanje ukihana kugira wihana urisuzuma ukemera kabi wakoze, ukemera kabi wakoze kandi ugahakana kutazosubira ugasaba ikigongwe. Imana ni munyakigongwe yarakumviye ikigongwe. Nico gituma no munsi iri kirabiduhishurira tumenye aho twahombeye ntagira umuntu azosubira kurondera ngo yahombejwe na naka n'umuvumo twikwegeye twebwe nyene. Imana yafata ingingo yo kudufuta mu maso kugira ntitubone n'ivyo dufise yo nyene yari yaduha. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba rero yaciye asaba abaraho bose gufata umwanya w'iminota 5 bapfukamye basaba imbabazi bongera basabira imbabazi Uburundi n'abarundi bose. Inyuma rero yo gusaba imbabazi
umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye amenyesha abarundi ko bahariwe n'Imana baca baboneraho akaryo keza ko kuyitazira aca mbere anabipfuriza umwaka mushasha. Ayo masengesho yamaze imisi 3 ngaho kuri ETS Kamenge akaba yasozerewe n'igisabisho ca Sebarundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bareruye ibendera ry'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarasengeye Uburundi n'abarundi. Uri Imana uruwera kandi niwe wera musanga kuri iyi si. Warakunze abarundi urabagabira ingabire y'intabonwa igihugu cacu, igihugu kiri mwitunga ryose zotunga abarundi abuzukuru n'abuzukuruza. Warakunze Uburundi uraduha ubwenge kugira dushobore kukumenya. None Mana nzima kuri uyu munsi turaciye bugufi twaga hasi tugusaba ikigongwe Serukundo, tugusaba ikigongwe ku bicumuro byose twakoze. Turaserukiye abarundi bose, cyane cyane turaserukiye indongozi zose zarongoye iki gihugu, dusaba ikigongwe ku bibi byose twagukoreye. Mana nzima warakoze kutwereka igituma Burundi butaratera imbere ari twe twikwegeye umuvumo. None Mana nzima turagusavye ikigongwe utubabarire, turagarutse mu nyonga zawe, turasubiye kukwishikana ko tubabawe, nta wundi twizigiye atari wewe Mana yacu. Turagukengurukiye ko waturavye ryiza tukabona kabi twakoze. None Mana nzima tugukengurukiye kutwuguruye amaso tukabona iyo tuja, tukabona ca gihugu watugeneye. None Mana nzima nubishimigwe. Ehe Mana nzima turaguhereje uyu mwaka tugiye gutangura. Warakoze kuturagira, uraturinda ijoro n'umutaga, turashika muri uku kwezi kwa 12. Twugururira amarembo kugira ukwezi ku mwaka dutangura, tutangure twese turi mu kanyamuneza kandi twamaze kwiyuhagira icaha cacu. Tugende tujanye nawe, tutari kumwe turazi yuko ataco twokwishoboza. Jimbere Mana nzima uje n'inyuma, tube hagati yawe duhonyoraho honyoye, dufata inzira wewe nyene utweretse. Uturungikire mutima mweranda, urungikire amarayika bose bakikuza Uburundi, bakikuza imbebe z'Uburundi, uduha amahoro, uduha umugisha, uduha imvura n'akazuba bibereye. Mana nzima uyu mwaka turaguhereje iyi si yacu y'Uburundi,
yihezagire kugira nitwarima twimbure, uduhe umugisha nk'umwe waha Izahaki akarima kimbura 100%. Mana nzima serukundo, turaguhereje abarundi bose, ubagire babawe bagume mu nyonga zawe, twese tugume imbere yawe tuzi ko atawundi tugamburukira atari wewe. Dukuremwo Mana nzima agatima tare, uduhe umutima mushasha kugira ngo urugendo rurako Burundi buteye imbere turugendemwo twese dufise umutima umwe, turi mu bumwe. Mana nzima turaguhereje indongozi z'igihugu cacu, wewe nyene ni wewe uzi ico wazitumye, zirongore uzikingire inyoshambi kugira zigume mu nzira yo gutunganiriza iri hanga ryawe waturagije. Mana nzima serukundo, turasabiye n'akarere kacu ugaha amahoro, urungike abamarayika bagume bakibazunguruka ngaha muri aka karere, urongoye indongozi zawe kugira zigire umutima wo gukunda amahoro, umutima wo gukunda abene gihugu. Mana nzima serukundo, uno munsi duhejeje ikoraniro tukuninaza tugusenga tugushimira, none raba tugira tuve ngaha umwe wese atamu rusago rwiwe, gendana nawe ingo zacu zose uzihezagire, tuze tumare umwaka turi mu kanyamuneza. Amahoro ingo zidafise amahoro zironka amahoro, ubarungikire abamarayika bagume barinda ingo z'Uburundi. Umwe wese ava ngaha ace mu nzira waharuye wewe nyene, inzira uhagiye. Abamarayika bawe bagendane natwe, baze bamarane natwe uyu mwaka tugiye gutangura ndetse n'ibihe byose. Niwe wadukoreye ivyiza dufise, tukuzeye ko nibizokurikira ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.